Niwumve ko iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ubwa mbere yatanguye ari intambara y'isi mu nyumiza kuba intambara y'akarere ubu niho bisa nk'iri kiraba intambara y'ibihugu kabisa sivyo ubwa mbere intambara y'isi ubwa mbere intambara y'isi kubera ko ubu niho Kongo itunga urutoki u Rwanda n'ibihugu turabikemeza ko u Rwanda rwateye Kongo mugabo bava ntavyo bavuga kubera ko ubwa mbere u Rwanda rwarabihakana u Rwanda rwarabihakana mugabo Kongo ikora ama diplomasi ku buryo biza donc abashigikira Rwanda kutemera ko ari rwateye Kongo. U Rwanda ruri mu intambara Burundi burayijamwo Kongo urayijama turashaka utubwire nk'umusesanguzi kazoza kakarire ukabona gute hawe nk'umusesanguzi dushatse kuzifata mu buremere bwazo nitwa dushatse kuzifata muri capacité zifise kujya baciye muri Kagame kujya baciye mu gatsi ko FPR inkotanyi ni nkuko bashobora guca mu bundi muguruna mu nyungu kana kaba bakeneye exactement wowe ico baviza niki ni nyungu zabo bakeneye ico bakeneye kabisa ngo mu bwoko bw'abatutsi yakagomba gushimira Kagame cize yabakore gusumba ikindi nuko nabo yabishe sinje kuvuga ngo kuba yarabishe ngo nibyo byiza cyane gusumba niki ubundi rufu nyene n'urufu ntaheza kwica umuntu mugabo iyo Kagame akiza kwica abahutu gusa byari guca bimenyekana ko bujya bwicanya ari karakora ari umugambi w'abatutsi bose mugabo kubera Kagame yisha abahutu yica abatwa yica abatutsi nta muntu umwe atigeze yica byagaragaye ko atari umugambi w'abatutsi abanyarwanda babwira iki nibihebure nta mvura idahita mugabo nabo nyene bumve ko ari bo bagomba kwirondera mu gisubizo nibakomeze kuzera inze urabona abakongomani bazeye inze byabafasha igihe kirekire cyane cyo kugira ngo nibafate rero mwanya birondera mu gisubizo none mu Burundi siko byari bimeze mu Rwanda urabona inzira yuko bazosaka mu bintu kuko tucaga twigishe mu Rwanda urabona ko bazobisoka mu gute mabu ni kihe kintu wobigisha reka dore ku Burundi mutse abantu mwese mudukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi ndavuga mu mihingo ine igize isi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye uno munsi nashoboye gutumira umwe mu basesanguzi musanzwe muzi asanzwe arongoye ikinyamakuru BInfo kandi mwakire mu bwami bwacu kugira ngo abayagire nyabuye ko tuza kuvugana byinshi cyane by'akamaro ndakwinginge uze gutora agatebe wicara ahantu kugira ngo urangize kino kiganiro kuko ni kiganiro kiza kuba kimeze neza cyane karibu cyane bwana mutumira urakoze cyane mabu meze neza ikaze mu mpaye hano kuri TV yanyu kandi muri kugenda komeye nakinagiriza Imana meze neza ndabona uratagasa BInfo hari abantu bashaka kumenya mu majambo yose BInfo nukuvuga ko ico kibazo abantu bamaze imisi bakimbaza naje ndashaka kukimenya BInfo d'abord info mu mbicari information mugabo iyi B irimo amabanga menshi Bujumbura Burundi si Burundi kabisa oya urazi ko nahora nibaza ngo ni Bujumbura information nuko ntabwo ari kabisa okay karibu cyane rero mu bwami bwacu asante sana turaguhaye ikaze si n'ijya mbere ushise ngaha mu bwami bwacu nibaze ko ari inshuro ya kabiri ushise ngaha hano ni muhira si inshuro ya kabiri gusa namana hatembereye usibye ko mutanyerekana ngo abantu banambone mugabo ndabatembera kenshi kabisa so Bobo kagenda kwita Bobo tinze ko ngiza amakosa ko kwita izina ndashaka mwese mpamagara ko agomba ngenda kuzi kwizina rya Bobo BInfo cyangwa ni Bosco information ahubwo ndarivumbuye ni Bosco information ko twakuranye wewe uzi n'abanyita ba Bobo abandi bakanyita ba Cardin abandi bakanyita ba Kanaka bivanye n'ama circumstances umuntu yabarimo okay kibazo cyane cya mbere imbere yuko twinjiye mu kiganiro nyezina bwana ndashaka kumenya wisanze gute muri urugamba rwo kuvugira igihugu bo Jeda boss ndi muvugizi w'igihugu mu frere sivyo mugabo hari imvugo twakuze bakoresha twumva ngo igihugu kiri na beneco urumva jero narindi très inquiet kumenya bene igihugu ni bande je never bavuga ati igihugu kiri na beneco donc usanze nk'umuntu
ariko yigira gapine donc yigira gazerari yigira umuntu ahambaye ngaca mbanda bamubwira ati ca bugufi sha igihugu kiri na beneco nkaguma nshaka kumenya igihugu ni cabande au juste kuri nyakwigendera nyene icubahiro mukuru w'igihugu Peter Nkurunziza niho natangiye kumva terme ivuga ngo abene gihugu naguma ava bavuga ngo abanyagihugu mugabo kuri nyakwigendera nuba ngo abene gihugu cyasanga bujya mu bene gihugu nanje ndimo kumbe nanje rero ndumwe igihugu nico wanje nanje rero donc rero nimba ari ci wanje vuga ngo mba nanje kugaragaza uruhara rwanje nk'umwene gihugu kugira ico uterereye voilà mu iterambere ry'igihugu hamwe neco so rero je natangiye kugira ico nterereye kuva kera usibye ko abantu benshi bibaza ngo itera donc ico umuntu aterera kugira ngo igihugu kibe cyo kwevoluwa kibe cyo baneza gusumba una amafaranga arenze cyangwa ngo birinda ko umuntu agomba kuba ari mu nzego za leta cyangwa ikinono guterera igihugu ubundi bitangura hajya umuntu abari kuvugira igihugu kwisanga mu rugamba rwo guteza imbere igihugu bitangurira hajya mu rugi wawe ndakumva cyane niho bitangurira ariko ariho abantu iryo jambo umwene gihugu kugeza isaba batarariha agaciro nikiye kintu babwira akaje mu dufate ku mwene gihugu ku bantu batarariha agaciro ni nkuko wavuze ko je ndi bobo hariho uzi ko ndi umusesanguzi hariho uzi ko ndi carte mugabe ibyo byose iyo uri kurabivuga ikintu kimwe sibyo hariho uvuga uti jewe sindi umwene gihugu iyo ni terme y'abasendedfdd jewe ndi umunyagihugu mugabe tugiye kuraba mu nsiguro twaronse ubundi turabene gihugu igihugu nici wacu abanyagihugu ni ensemble y'abantu baba mu Burundi bose baba abanyamahanga baba n'abarundi ako kantu kaza rero abarundi twebwe aba nationaux turabene gihugu hari akantu uvuze ngo ni terme y'abasendedfdd nivyo bavuga benshi nibo bazanya ko gatene none sibo babizanye ahubwo ni terme yari babita gutuvya baretubije bari barayimye ubwako bashaka gushika ku kirere je sais pas ntavyo nzi erega ni nkuku ubu twese tuvuga turabene gihugu mugabo hashobora kuza ubundi butegetsi umukuru w'igihugu akavuga kandi gaterume abantu bagaca bumva umenga niko kari adekwa bagaca bakagagamisha ibintu rero nuko bimeze kabisa reka twinje mu garunyezi na bwana ngo turaza kuvuga hari ino ntambara umuntu umusasanguzi wakurikiranye cyane ino ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda urumwe kabisa bayitanguye kandi bagi barayisesangura twarabonye u Rwanda ruri mu intambara Burundi burayijamwo Kongo urayijamwo turashaka utubwire nk'umusasanguzi kazoza kakarire ukabona gute hawe nk'umusasanguzi bo d'abord intambara ntabwo irimwo u Rwanda ntirimwo n'u Burundi ntirimwo na Kongo gusa waruzi ko Uburusiya buri muri intambara Ubushinwa buri muri intambara Amerika iri muri intambara Israel iri muri intambara donc niwumve ko iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ubwa mbere yatanguye ari intambara y'isi mu nyumiza kuba intambara y'akarere ubu niho bisa nk'irikira b'intambara y'ibihugu kabisa sivyo ubwa mbere intambara y'isi ubwa mbere intambara y'isi kubera ko ubu niho Kongo itunga urutoki u Rwanda n'ibihugu turabikemeza ko u Rwanda rwateye Kongo mugabo bava ntavyo bavuga kubera ko ubwa mbere u Rwanda rwarabihakana mugabo Kongo ikora ama diplomasi ku buryo biza donc abashigikira u Rwanda kutemera ko ariko rwateye Kongo abari bo baza kwemeza u Rwanda ko ariko rwateye Kongo umbe ngene umukino wazungurutse so rero akazoza kakarere genda bona ko kazoba keza kubera ko imyaka tumaze turi mu buja imyaka tumaze turi mu ntambara zidahera z'urutavanako ntabwo ari cyo gihe dusigaje muri bino bihe kare byari bigoye kubera ko intambara ntiyari bwatore imero ntiyari bwatore isura sivyo abantu bumva umenga ni u Rwanda
no abantu bumva umenga n'abakongomani basubiranyemo hagati yabo niko twabyumva mugabo tukabona u Rwanda rurinka y'abasoda tukumva Ubuganda bwashize y'abasoda tukumva Kenya tukumva Sudan bigacanga abantu tukumva Ubushinwa buri kubuhirwanisha u Rwanda tukumva OTAN iri byari ibisobangane aho rero muri ico gihe nta byizigiro akarere kare gafise kuko ntitwari bwabone imero y'intambara ariko uyu munsi twarabonye imero y'izi ntambara icari kigoye kwari ukumenya izi ntambara zishingiye kuki nico cyari kigoye cyane gusumba kuko ubundi nkunze gusoma ibitabo wanashaka by'amateka ndetse n'ibyakubu ubundi iyo igihugu cyagomba gutera ikindi cyagomba d'abord kumenya kijya gihugu ngomba gutera gifise effectif y'abasirikare bangana gute aba reserviste bangana gute bafise n'ibigwanisho bingana gute sivyo bamaze kubimenyeho niho bavuga bati turashobora kubatera canke nitwobatera ni nkuko ni igihugu cyateye ikindi mu ma procedure yo kwivuna kya gihugu civuna cyagomba kumenya twatewe n'icihe gihugu n'abasirikare bangahe cyashize kuri front line nibigwanisho bingana gute bariko barakoresha muri izi ntambara komuse naho niho bamenye ingene bitegura mu kwivuna umwasi so kuri ubwo rero natwe ubu ndavuga ka karere ubu ibyizigiro ni byinshi cyane gose yuko akarere kacu kazoba keza cyane gusumba kubera ko twaramaze kumenya intumbero z'intambara ntabwo ari intambara y'abakongomani no ni intambara twese turaba niyo mpamvu watanga uvuga ko ibihugu runaka byayiyemplitsemwo ibi nibi sivyo kandi baramaze kumenya uwo bashizemo ingufu ninde ni na objectif yaramaze kumenyekana ukiraho nyene turazi hotel w'intambara ninde umuntu atanguza zino ntambara kuva 1994 turamuzi aracarujya nyene harakajambo uvuze keza ka très intéressant uravuga nti akarere kazoza kakarere kameze neza cyane mu gihe tuzi umuntu atangurije ntambara kiri wa undi nyine turashaka hano hantu rero uhinjire neza udomeko kameze neza gute John hari ikintu tumba gutahura sivyo kubakurikirana runo rubuga rwanyu sinzi nimba batahura umuntu atangujize intambara sivyo abantu benshi bibaza ngo uwatangujize intambara ngo ni agatsiko ka FPR Inkotanyi mais c'est pas vrai nta bagage nta capacité FPR Inkotanyi ifise yo kuba yotegura intambara kuri runo rugero baze bababesha bafise abahariye bari ku agatsiko ka FPR Inkotanyi dushaka tubite ko ari akagwi kamabandi b'abakomisiyoneri agatsiko ka FPR Inkotanyi n'amabandi y'abakomisiyoneri y'ibihugu vya Burayi iyi ni big project y'ibihugu vya Burayi bashatse kuyirealiza babicishije muri kaya gatsiko kamabandi ka FPR Inkotanyi sivyo so bivuze ngo rero tuvuze ngo ni Kagame cyane kaya gatsiko kabo katangujize intambara twoba dushatse gutuvya izi ntambara ntitwa dushatse kuzifata mu buremere bwazo ntitwa dushatse kuzifata muri capacité zifise kujya baciye muri Kagame kujya baciye mu gatsiko FPR Inkotanyi ni nkuko bashobora guca mu bundi mugwi runaka mu nyungu kanaka babakeneye exactement wowe ico baviza niki ni nyungu zabo bakeneye ico bakeneye kabisa batitaye ku gihombo icari cyo cyose iyindi migwi y'abantu ishobora kugira bo bita gusa ku nyungu zabo niyo mpamvu rero tuvuze ngo abazitanguje bakiringa ahubwo ari gutuma uvuga uti abazicishijwe ko bakiringa voilà kandi ugiye kubiraba ingene ibintu biriko biragenda diplomasi yakozwe na Felix Tshisekedi yashatse ko bajya bahaye inguvu ko yagatsiko kamabandi abari bo nyene bakinguvu ko yagatsiko kamabandi urabona ko byarakozwe kuko imyaka irenga 30 kaya gatsiko ka FPR kamabandi kica abantu kiba abakongomani gasambanya abagore n'abakobwa ata muntu numwe ashobora
kugatunga urutoki ata muntu numwe ashobora kuvuga ko aribo bariko barakora ayo mahano mugabo uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika yaragatunze urutoki hejuru gatunga urutoki yaranakise ko ari abateroriste abaterabwoba umugwi wabihevye donc ucubona yuko Tshisekedi a 90% urugamba yarutsinze kandi urugamba rutsindiwe muri Kongo wumve ko ari intsinzi ku karere kose yeah. Okay, reka tuje ku kibazo cya kabiri twarabonye mu bintu u Rwanda rwagenda rurifashisha mu kugenda muri Kongo kugenda gutabara ubwoko bw'abatutsi ese babatabara b'abanyamurenge bari babaye urumva ko barenganijwe niyo motife bagenda bavuga iki kibazo cyuko bitwaza ubwoko urabona neza ko hazogera igihe mwaka karere kacu umuhutu umututsi bakabana tangorane zihari mabu reka ndakubwira ikintu kimwe nimba hari ikintu umuntu wo mu bwoko bw'abatutsi hano mu karere k'ibiyaga binini yakagomba gushimira Kagame nuko nabo yabishe yarabishe urumva reka ndagisubiremo nimba hari ikintu umuntu wo mu bwoko bw'abatutsi yakagomba gushimira Kagame cize yabakore gusumba ikindi nuko nabo yabishe sinje kuvuga ngo kuba yarabishe ngo nibyo byiza cyane gusumba niki ubundi urupfu nyine n'urupfu ntaheza kwica umuntu mugabo iyo Kagame akiza kwica abahutu gusa byari guca bimenyekana ko bujya bwicanya ariko arakora ari umugambi w'abatutsi bose mugabo kubera Kagame yisha abahutu yica abatwa yica abatutsi nta muntu umwe atigeze yica byagaragaye ko atari umugambi w'abatutsi ahubwo ari umugambi w'agatsiko kabise ko baserukira abatutsi akubuze abatutsi Kagame yishe ushobora kubutabaza batubwire rero ibyo dushaka byagenze gute byari bimeze gute mwebwe muri kumva agatsiko ka FPR Inkotanyi sinzi ngene mwebwe mugafata sinzi ngene mugatahora Kagame yemeye gutanga ibimazi ku banyarwanda b'abatutsi b'abanyarwanda muri 94 bro ari amakontenye ntabangishaka no kuvuga ko kuko acatuma nyene nduzanisha yabata oya bivuge kugira ngo ubivuge ngaho ijambe it's okay dabo murazi yuko pouvoir ya FPR Inkotanyi ishingiye ku ijambo genocide ibi nta muntu atabizi donc FPR Inkotanyi bagerageje gukora genocide bayagirize ko yakoze abahutu kugira ngo amakungu acafasha FPR Inkotanyi kwirukana abakoze igihonyabwoko baronke na access yo kuzobakurikirana iyo bahungiye sivyo Kagame himself n'agatsiko kiyiwe baca birara mu batutsi mu Rwanda barabagandagura kugira byitwe ko bishwe n'abahutu imbarutso y'ibyo byose babanje gukorora indege yari twaye abaperezida babiri Habyarimana na Sibiyani sivyo bamaze kwica abatutsi biwabo abahutu bishe ntibagira uko bangana babanje kwica abatutsi hama baza kwica abahutu gendera muri Kongo bujya ari karagandagura abanyamurenge Kagame yaremye umugwi awita ngo ni abamayimayi Kagame uriya mugwi wiwe w'abamayimayi yawukoresha mu kujya kwica abanyamurenge kugira ngo abereke yuko ayandi moko y'abakongomani atabakunda urumva abamayimayi baje kwica abanyamurenge Kagame agaca twara ba RDF biwe ngo bagiye gutabara niwe yabishe atwaye abasirikare bambaye mwambaro w'igisirikare ciwe ngo bagiye gutabara uruko urabona uwo mukino Kagame yakinye koko bya bindi gukindira umuntu ku muvyimba mon frère niko yabigenjeje ico gituma nakubwiye nti nimba hari ikintu abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bakagomba gushimira Kagame mu karere nuko nabo yabishe bashimira canke bo mugayira oya igituma bavuga ko bamushimira nuko byatumye urwanko byatumye abahutu batabagirira urwanko ubwo abahutu bose bavuga bati kumbe Kagame ntaraba ubwoko uko yica umuhutu
niko yaca n'umututsi reka rero dusaba abatutsi bavyuma dushira ingufu hamwe kugira ngo uyu Kagame tumugwanirize hamwe iyo bitabuko abahutu bari gushira ingufu hamwe nk'abahutu kugira bagwanye Kagame n'abatutsi alafu niyo mpamvu navuze uko ya mugabo hariho akantu taranyishura ko abahutu n'abatutsi mwaka karere ubona bazobana guterera none tubanye neza akarero ni mu Burundi ariko mu Rwanda siko rindira gato wibaze ko mu Burundi bitaremeza bajya ko mu Rwanda ya sivyo nta majenoside yabaye mu Burundi yakorewe abahutu dushaka duhere ibi byavuba abantu bazi byo muri 93 uraza abahutu bishuwe bazira kara abahutu ubuze abahutu bacinyitswa kweri tuze dushima Imana ko uyu munsi turi mu gihugu twisha tukizana dushobora no kuvuga amateka yo muri kahise tuyaganiriza bamwe n'abandi sivyo twabwira ingene basokuru bari babayeho nabi abavyeyi bacu kandi tunabishimira abene wacu bemeye gutanga amaraso yabo kugira ngo twebwe uyu munsi tuhabe tumeze neza twisha tukizana so niyo mpamvu n'abanyarwanda babwira iki nibihebure nta mvura idahita mugabo nabo nyene bumve ko aribo bagomba kwirondera mu gisubizo nibakomeze kuzera inze urabona abakongomani bazeye inze byabafasha igihe kirekire cyane cyo kugira ngo nibafate rero mwanya birondera mu gisubizo sans doute nta muntu numwe arondera ubufasha ari ku kivi yigera bubura ariko mu kintu cyakomeje Kagame ni ubwoko ntabwo ari ubwoko kubera ko urabona ko afata ubwoko bumwe akavuga ko bwahohoteye ubundi kugira ngo abandanye agirante yikomeza none mu Burundi siko byari bimeze mu Rwanda urabona inzira yuko bazosoka mu bintu kuko tucaga twigishe mu Rwanda urabona ko bazobisoka mu gute mabu ni ikihe kintu wobigisha reka dore ku Burundi sivyo ku Burundi hakiri intwaro ya Iprona byari sambamba kujya ko mu Rwanda mugabo twebwe twarushije abanyarwanda n'igiki bamaze kugandagura Melchior Ndadaye incungu ya demokrasi mu Burundi inyuma yaho hakurikiye ubwicanyi ku makaminuza atandukanye ubwicanyi bwakorewe abahutu b'incabwenge ivyatumye bafata umuheto no mu Rwanda hariho abafashe umuheto hariho abafashe umuheto hariho abari muri Nyungwe no mu bindi bice bitandukanye icingenzi gihari n'igiki nuko abenegihugu b'abanyarwanda babona ko batwawe nabi batishimiye amatwarire ya FPR Inkotanyi bakeneye ihinduka bajoining imigwi yafashe umuheto kabisa aho ndakumva cyane ariko imbere yuko dusozera kino kiganiro bwana Musesanguzi ndashaka kano kantu nkundire ndakubaza kabazo kanyuma kuko ni bibazo bamaze imisi batwandikira abantu badukurikirana twarabonye M23 irikiravuga ngo irikira rikuru burere yafashe abantu baraja ngabo baratamba bavuga ati nene ho kongira rosa amahoro kino kintu ndashaka abantu babibaza bumve ko intambara muri Kongo yarangiye M23 igiye gusubira mu Rwanda M23 d'abord ubwabo ntibemera ko barava muri bya bice sivyo mugabo amarerese yabonekanye abenshi bariko barava mu buce butandukanye aho wanashaka na meya w'igisagara ca Goma yavuze ko ngo bari kububahiriza ibyo basabwe na Washington bariko wasubira inyuma ibirometero 30 d'abord cyo ni kinyoma cyambaye ubuse yabeshe kuko nta Washington yabasabye ibirometero 30 ni kinyoma ico kabisa mugabo nivyo koko bariko barava mu bice bitandukanye kubera ko bariko bararaswa barabonye ko bazengurutswe bavuga bati twebwe ntabwo dushobora kwemera gufatwa mpiri reka twevakiwe tuve muri bijya bice tubona ko dusugerejwe bamwe rero bumva bahava atantambara zihaba ataki bakabesha ngo bariko bikura mu buci hibambewe ntibigeze bikura mu buci bariko babivamwo nka kumwe bava muri Uvira hari intambara muri Uvira bahava mugabo M23 yarabona intambara abandi ntayo babona niko no handi bariko babona intambara kabisa reka tugushimire cyane bwana Musesanguzi uduhaye ikiganiro cyiza cyane dushimira abantu bose bakora dukurikirana abatagira sabone cyangwa subscribe ne babikore kugira ngo tubane tugira umuryango wagutse turakunda cyane ciao ciao